agashaje gashira isoni Pepe ntibacerekana ibiro vyiwe uraraba imyaka ya Pepe bakayikwereka ko ari 41 kubera ari mugabe ibiro Pepe ntibakivyerekana abiteye amakenga Uwitwa Gustave ati none basuma bazobasubiza ivyo baya byaraheze karakantu yari yateguye babibasujaje ujya mwanya nyene nibibwe mu bisanzwe nakantu umumenyereza yari yateguye kugira ngo akebura abakinyi be bumve ko ni ibintu abo basumwa nibakorotse bavuye abo basuma bakoze akazi kabo bahembwe ico Arteta yabwiye ati Koti yabahaye deal bakubita agafaranga baza bakora akazi yari batumye niba basore banje mu basovye turiko turafungura kandi nagire umumenyike nakimwe nagire n'umumenyike nakimwe bigacamwo ndabakubita yanyu mwigi gusa murasubiza ivyo mwivi uye bagomba kubisubiza umva nose ko cyo nayo kwemera ko abakinyi be bibwa rega ntabwo yo kwemera none batarabisubije utwara abo basumu no muzi erega Arteta yaze nabo ubwo ati mzee mabasuma nka 5 canke 6 bari qualifié mu kwi ni nkuko no muzi ugira nka boss nkuzi ati boss ngeneye amenyesha makuru ba wikigano cha sport aho muri classic sport na muri sport zone ko ari 5 bamwe harakadini nshaka ko bankorera cyane hari nka retransmission tuvuge nka match sirtere ngomba ko bankorera bakayeza baragaruka yego tuba tugiye Burundi oya rero Arteta yituye ugo gwego tuvuge dufate ko basuma canke sendika ya ati mpabasuma bangahe quelque part imezo kono gusa hano Arteta yaberetse abakinya ati baze murayibona mwana mutakaza igikombe hasigaye iminsi nk'ibiri muratsinda no biramusigaje none mugatsindwa Emirates Stadium ati none n'umusuma aragukoze mu mufuko ntumwumvise mugomba kuba maso mugomba kandi kwamana amakenga dukengurukire cyane ramaze kuba baduhitamo turi kumwe namwe kuri YouTube yacu ndabona abantu bagera ku 165 bari kumwe natwe kuri YouTube yacu nabandi ni muze tumanze twinjire hari Barcelona Pepe turamagaruka ko tumaze kuva Barcelona binumvikana ko ibintu bimeze neza cyane rero muri no sport zone yo kuruno mu ugoro uba yes nuko rero i Barcelona nyuma yuko Daniel Olmo ku munsi wa kabiri birangiye akinjira Barcelona neza cyane ndetse gushika muri kano kanya akaba yitwa umukinnyi wa ari n'abantu nabonye bataravyemera arerekanwa ku munsi weje get star arereka turabibabwira ariko bamaze kuba tora nimero 20 shirini mgongoni ora yambagwa na kapiteni 20 zirazambagwa na kapiteni Roberto Roberto yake jari kwa Ajax Amsterdam nyuma rengo yo kubona amakosa akomeye cyane umugabo yitwa Deco directeur sportif Williams ashobora kuba yarakoze muri dossier umugabo yitwa Nico Williams twabikomoje ko kari mu gitondo muri Classic Sport ariko ntitwabigarutse ko cyane bivuga ko Barcelona imaze kuba igaruka kandi bundi busha muri dossier umugabo yitwa Nico Williams nyuma yuko bisa nk'ibigaragaye koko ko Nico kwinjira Barcelona biguye cyangwa se bisa nk'ibyamaze kurangira ndetse deal yatanguye kuvugwa nyuma yiwe y'umugabo witwa Daniel Olmo igakunda yani kitarakunda umukinyi akanagaruka muri Atletico Bilbao agakora n'imimenyerezo uno musama kuri ya Sostara y'ivumbi bivuga ko Barcelona yongeye kandi gusubira kuja muri deal ya Nico Williams Barcelona ni batahazi nigiki kiratuma Barcelona badatahasi dossier y'umugabo yitwa Nico Williams nyuma hafi y'ukwezi ko dossier ya Nico yatanga kuvuga kuva gikina ikimwe cakana gishishanya muri equipe ya Espagne bakina ngo c'Ubudagi bientôt kwezi kugira gukwire dossier mu binyamakuru ariko bigaragara ko atantambwe nimwe dossier tera ariko bigaragara ko Barcelona idatahazi uno munsi amakosa baraga kuri Deco nka directeur sportif bivuga ko president yamaze kuba yinkriwa cyangwa se yamaze kuba yifatira deal mu minwe ariko kandi tibukanya ko heze hafa indwi 3 president nawe twemerera yuko amafaranga agura Nico ahari ariko nitubona intera bigomba gutera nigiki kirimo gutuma Barcelona badatahasi dossier y'umugabo yitwa Nico Williams n'ubundi bakigoma bagerageza amahigwe yo gushobora kumushikana Barcelona uraho niwe yavuze ngo amanyama ategwa n'agashambara twagiye turabwira ko kenshi turavuga ati eske FC Barcelona by'ukuri yo bidafite amafaranga yo gusinyisha umukinyi ari kuri Cross Liberatoria ya hagati $60 na $58 yego ariko tukaraba za Nike n'andi mashama agiye atandukanye amafaranga bahereza FC Barcelona ku kwezi nako ku mwaka nka Nike yonyene ni $120 niyo bemeranije n'andi mashirahamwe y'amadroit TV n'ibiki n'amastudio ari n'irindi biyunze gitwa Aramark n'amastudio bagenda novuga ngo baragurisha ukabona ko vy'ukuri Barcelona nyuma y'ivyo novuga ngo umugabo witwa Joan Laporte yatangaje bariko barapresenta uwitwa
je chance speaking umumenyereza yego aravuga ati mu mifuko tugerageje kuraba turiko turavugana na Nike hari amasezerano tugomba gusinya kandi tuzoba turi tayari gusinyisha umukinyi ari wese ari ku rwego nk'uru rwaniko abantu twagiye turabwira ati hari uburyo novuga ngo Yohani Laporte yagiye atanga message mu migani ariko umunsi berekana umugabo wita Flick niyo yatanze message mu buryo buri clear kujya umukunzi wa FC Barcelona wese atsaura ati nta mafaranga hari mugabe ibiganiro bihari hagati navuga ngo ya Yohani Laporte cyangwa hagati ya FC Barcelona n'umugware wose bigaragaza ko nyuma y'amasezerano mu mapuro ndetse n'amafaranga akaja kuri konti Barcelona ishobora gukora ibikorwa kanaka bisaba uburyo bwinshi nyuma y'abantu batangura gutahura ati bwa bundi bya bintu Laporte yavuga birafisaho biva birimo ukuri na cancane ko uwo munsi yarangije avuga ati turiko turavugana na Nike kandi ibiganiro bigeze kure by'ibyo twifuza kugera nako by'ibyo twifuza kwinziza n'ibyo naho bifuza kwinziza yagumye agaruka ko ibiganiro biriko biragenda neza ampisa nibyo bizotuma Barcelona ishobora kwipermeta kugura umukinyi uyu cankuriye no Barcelona ivya niko vyagiye birazamo igifungo cinshi baca baksera dossier ya Dani Olmo nyuma yuko Dani Olmo wewe yatanze favor yo kwemera kuyagana agent wa nako yemeye kuyaga na Deco directeur sportif wa Barcelona nyuma yuko bayaze bemeranya contrat y'imyaka 6 bemeranya umushahara byose barabiheza mugiye kwa Nico mwibuke ko Deco yabonanye na Felix Tianta agent wa Nico mugabo kugeza mu no mwanya nihigeze havugwa Nico contrat yaba yifuza cyangwa umushahara we yifuza n'ibindi bigiye bitandukanye kuvuga ngo Nico nta nyishu yigeze atanga ariko kandi hari ibyo Deco yavuganye na agent wa Nico ko barabonanye mugiye novuga ngo ugiye kurabiza dossier ya Dani Olmo hari uburyo Dani Olmo yoroheje na equipe y'wiroroshe basinyisha Dani Olmo nyuma yo gusinyisha Dani Olmo uno munsi FC Barcelona baciye bashira ahabona ko basinyaniye amasezerano n'ishamwe gihita Aramak novuga ngo rikora risanzwe ari entreprise janye n'ivyo gufungura birumvikana yuko uno munsi vya bintu wa mugabo yitwa Yohani Laporte yagiye aravuga vya y'amasezerano bariko baragerageza gusinyana n'amakampani agiye atandukanye mugabo harimo umufatanya bikorwa mukuru yitwa Nike nyuma y'isinya rya Dani Olmo n'ibindi vyaciye bijabona nuvuga ngo dufata karorero ubu Barcelona yamaze kugura Dani Olmo mugabo Dani Olmo ni Barcelona iravyo officialize Barcelona iraza ko officialize ko Nico Williams ari umukinyi wabo ku munsi weje banamwerekanye ejo igihe cy'isaa 6 biravuga ati Nico yaremeye Barcelona n'ibiki nimero zo kwambara byose mugabo abakunzi ni baramubona bango mu buryo buri officiel Nico nako Dani Olmo ntaramukinyi wa Barcelona mugabo mu buryo rero buri officiel kinyamupira ejo arasinya kuko kontrari narayisinya rega parce que ugandura buno munsi novuga ngo uburyo ibikorwa sinzi ko abantu barabona iyo hari urubanza hari uburyo usanga umoderateur akubwira ati turaza guhera kuri ibi nakafata ijambo vuye gufata ijambo nakanakora ibi amadukora ibi nibi nuvuga ngo urutonde rw'ibikorwa ukuntu bimeze byo kwerekanwa ejo kwa Dani Olmo harimo nuko mbere yuko aja kwerekanwa isazi 5 mbere yaho gatazobanza ace muri biro asinye yerekwe ibigiye bitandukanye bamwereka inzingiye Barcelona bamwereka ati Barcelona habitswe ibikombe ibi ati iki ni gikombe twatwaye ryari bimeze uko iroga isigura ibi biri ngaha bisigura ibi nibi kuvuga ngo anashike no muri cya kibanza Chris Specific kimwe basinyiramo bamugeza mu no mwanya Dani Olmo n'umukinyi wa Barcelona ariko murumva ko Dinpar sumukinyi wa Barcelona officiellement mukurinda ko ku munsi wejo biba officiel ni naco kintu rero novuga ngo shagiye kiraba hanini hagati ya Barcelona nano mashirahamwe byitwa ko azoba kwita gafaranga yego uko Barcelona ipermeta bwo ati Dani Olmo n'uwiwacu kubera byose byararangiye nako Barcelona bwati twarayaze na Nike byaraheze Aramak twarayaze byaraheze nabana ka twarayaze byaraheze mugabo no munsi murona kariho baje ku official zawe bwati dufitaniye kontra na Aramak yuko izo dukubita gafaranga miliyoni 40 bivuze ngo Aramak yagiye ntiyaje muri ntibafitaniye kontra y'imiliyoni 100 hagenge turabe ni 40 miliyoni miliyoni 40 sivyo no nyuma yino Aramak hari rindi siramwe gitwa Zik najyo nyene basinye kontra yego no kuvuga ngo
Barcelona irikira officializa transfer zayo igaca yo officializa nabo basinyanye amasezerano nk'abafatanya bikorwa. Nyuma y'ivyo byose rero uno munsi umugabo yitwa Joan Laporta byatangwa kuvuga ku munsi w'ejo masayi ijoro tumaze kuva hano uvuga ati Barcelona karabaye irasubiye muri dossier Nico Williams. Yakarutse muri affaire Nico Williams. Nyuma yuko ku murango makuru yariri waravugwa ara yuko Barcelona yidogera cyane Athletic Club Bilbao kishobora kuba yarakoresheje Nico akamubwira ati kora ka video wemeza abantu kugarutse mu myimenyerezo ya Athletic Club Bilbao. Barcelona byati turayibagiriza bijya Nico yabikoze tuzi yuko atarabigambiriye. Hari abantu bamugiye mu matwi harimo na grand frère wiwe Nico Williams n'umuryango we cyane saba mwegere. Nibo bantu no musi dushinja canke se twemeza ko ashobora kuba baratumye Nico Williams aja imbere y'itangazamakuru canke afata video akavuga ati nagarutse kugira ngo nk'indi saison nshasha. Ngo akaba yabivuze bitamvuye ku mutima. Musi wose wera Barcelona iriko yidoga ico kintu. Ariko mwijoro byaje ko imenyekana ko Deco ashobora kubera kwezi ibirenge muri no dossier witwa Nico Williams. Anacho gituma no musikinya makuru sports na za Mundo Deportivo zabivuze. Murabe ahantu ibi bintu byabereye seri. Igihe cyose mutigeze mwumva lo contra Barcelona ikira proposa Nico canke ivyo Nico asaba. Uno munsi vyamaze kuja habona. Barcelona bwati Nico Williams ahugita kontra y'imyaka 5 na miliyoni 12 ku mwaka nk'umushahara. Cyakubwira ati biri hafi ko Nico yemera ko mukinyi wa Barcelona gusumbuka vya. Erega ugiye kuraba no munsi navuga ngo iyo mukinyi bikiri mu majambo gusa. No munsi no vyita ko vyari bikiri mu majambo. Kuko inshuro zose Barcelona yarirutse kuri Nico Williams. Nta kintu kimwe kijanye n'amasezerano bazomuha. Nta kintu kimwe kijanye na kontra azoba afise amafaranga azohembwa. Ariko bari officialize. Byarigeze kuvugwa ko donc ica kontra y'imyaka 6. Byarigeze kuvugwa ko Deco yaganiriye na agent Pimenta wa Nico Williams. Felix Tianta. Nako Tianta plutôt, merci beaucoup. Byarigeze kuvugwa ko baganiriye bahuye baravugana ariko bijabona. Nivyigeze bigaragara. Byaravuze ko Deco ahubwo yatoye ivyo Tianta yamusavye nk'umwa agent wa Nico abitwara Barcelona. Nico gituma kugira ngo muri Barcelona bige kuri yo kontra hama bagaruke bavyemeza. Ariko nyuma nitugeze dusura kandi kumenya ngo mbega ya contract cyangwa se kwa kuganana kwa ariko hagati ya Tianta na Deco directeur sportif ya Barcelona. Ndetse n'ibyo Tianta yari yasabye Barcelona ngo agent wa Nico Barcelona yoba yaravyemeje cyangwa se yoba yaravyemeye ivyo Nico uruhande rwa Nico gwabasabwe. Aho byari bikiri mu gipfungo rero ni hano. Nta kinyamakuru na kimwe cigeze candika ivyo Deco yavuganye n'uhagarariye Nico Williams. Nta kinyamakuru na kimwe cigeze candika ivyo Barcelona propose Nico Williams, ndavuga kubijanye na kontra, kubijanye na amasezerano bamuha n'umushahara bazomuhemba. Ntaho vyigeze biba. Mugabo no munsi hari ibinyamakuru biko birandika yuko FC Barcelona mu propose imyaka 5 na miliyoni zigera ku 12 z'umushahara ku mwaka. Nugwango nimba Barcelona igarutse muri iyo projet, muri iyo dossier ya Nico Williams. Joan Laporta arabona yuko uno munsi yasinyiraniye n'indi company, ubwa mbere yasinyiraniye na Nike, arafise n'izindi bagomba gusinyiranira. Kimwe yatangaza ariko yerekana Hans Flick ata amafaranga arahari yo kugura Nico Williams cyangwa kugura umukinyi azimvye. Wewe yarabona navuga ngo aha amafaranga azova. Kuko uno munsi nabona bamaze ko bakura umugabo yitwa Deco muri dossier Williams ubiri mu maboko y'umusaza yitwa Joan Laporta. Niyo ariko rikwikiranira dossier Nico Williams. Bisiguye ngo wewe acanonse iryo jambo gusa ko amafaranga hari yarabibona eske bizogenda gute, yararindiriye kuraba gusa ko bosinyiranira amasezerano nayo makampani. Rero no munsi Barcelona yamaze kubigaruka kuri ya règle ya 1/1. Ibintu vya fair play financier ntaco bikivuze no munsi. Barcelona mukinyi wari wese bari capable kumugura. Nico gituma ndakubwira ngo ivya Barcelona Nico Williams biracatuvugisha ariko umwanya n'umwanya birashobora kuzorangira. Birashobora kuzorangira novuga ngo tugize tubonye Nico Williams nkuko azadi yakivuze aje muri Barcelona gusumbuka yego muri Atletico Bilbao. Ego no munsi byose biragirizwa umugabo yitwa Deco kuko bigaragara ko umusaza Joan Laporta yamaze kuba byifatira mu minwe, kuko binavugwa ko umwe mu bagabo akomeye cyane yahora mu gwa Sampdoria Genoa mu gihugu cy'Ubutaliyano azwi ku izina rya Andrea Mancini yamaze kuba sezera, bikanavugwa ko agiye kuba abo umwe mu bagabo bazokorana n'uwitwa Deco muri direction sportive ya FC Barcelona.
iyo no munsi bamaze ko bakuzanira undi muragavuga ati uyazogufasha muri direction sportive muzofashanya habatanguye bigaragara ko harimo amakemwa hagati y'akazi Deco akora yatumwe na FC Barcelona cyangwa se yatumwe na Joan Laporta. Ujya Laporta ashobora kuba atari karaba convaincu yuko akazi umugabo bita Deco yatumwe ari karagakora neza kuko Deco mwibuke Deco bujya yarapushinze cyane kuri dossier ya Dani Olmo cyane gusumba. Deco bujya hari dossier yagiye rirukamo kandi ukabona ko zari zigwa ariko zigakunda. Mugabo na munsi bigaragara ko turavye umurindi naho hagumye aravugwa amafaranga. Bigiye kugaragara ko réellement ikibazo cyari amafaranga. Parce que amafaranga Dani Olmo maguzwe niyo niko yari kuguko. Miliyoni Olmo yaguzwe 65 62 na zibiri 55 miliyoni n'izindi za bonus. No kuvuga ngo nimba una munsi transfer ya Dani Olmo niya niko bifisaho bihuriye amatiere y'amafaranga bivuze ngo niya niko uno munsi Barcelona bari bafise gupushinga akavuga ati turamenye inyishu ya nyuma kugeza ubu Barcelona ibazi inyishu ya nyuma ya Dani ya Nico Williams ariko kandi Barcelona nabo baguma muri kabaza ibintu twabitumye nde ariko arabikora mu buryo bwayo nimba umugabo yitwa Joan Laporta avuga ati okay twakoze transfer yifuzwa no mumenyereza peut-être ashigikwe na directeur sportif yitwa Deco reka tuje muri transfer nayo ishogira ico kuko no munsi ico Laporta no musa ashobora kuba nka Florentino Perez akazana umukinyi mumenyereza atifuza mugabo visi indi vision ya equipe parce que Afrique no munsi cyabazwa muri equipe no musaro kuri tapive mugiye novuga ngo Laporta nawe hari ubujya bari kararo ati abakinyi bazohembwa gute turasinya amakontra nabandi turatira abafatanya bikorwa mu buryo bwahe baraza gute turabakwega mu buryo bwahe aho ni handa cha yicara Laporta akavuga ati nubwo niko acokina mugabo kuronga niko ndabona ko bishobora kwinziza 200 miliyoni cyangwa 300 miliyoni equipe ya Barcelona ico kinategezwa kucirukamwo umumenyereza wagitahura utagitahura kuri tapivere birakuraba niyo hano mwagiye murabona rimwe na rimwe kwa Madrid ukumva Carlo Ancelotti kubwi ukumva umenga niyo sinyisha Mbappe gabo umugabo wita Florentino Perez akubwira ati Mbappe arategerezwa kwinjira nimba tsinji ino sezo arinjira ikurikira tukazana Ken ko bizotubuza kwinza Mbappe kandi Mbappe tumufise ko projet urasaba Ken tuguhe Josero mukurinda ko Mbappe azi nuko biri uno musiro kwa Barcelona philosophy bagomba kuyinjira mu byanga vyakunda wakenera niko muri mu buryo buri tactique cyangwa mu buryo bwo kuri tapivere umumenyereza uno munsi umugabo witwa Laporta arashobora gufatinga akavuga ati okay uramukeneye kuri tapivere ni sawa reka tumuzana kuri natwe tumubona mwibi numukeneye kuri tapivere oya ariko turamuzana kandi uzomukinisha vyanga vyakunda kuko hari ubujya zinjirije equipe je nkunda kugenda ngompara ibi bintu n'ibintu vya Kylian Mbappe kubera ko uno munsi kuri tapivere ni ki Madrid itatwaye cyangwa itazotwara kuri David Mbappe nasho mugabo Mbappe araje kandi kuza kwa Mbappe hariho novuga ngo kwa Real Madrid hariho ikiza kuba cinjira kuza kwa Mbappe ni projet equipe si projet yo mumenyereza nizajya Nico Williams muri Barcelona ishobora kuba projet ya equipe gusumba kuba projet yo mumenyereza ariko tuvyizere nivyo harimo erega na Williams nta kintu cha harimo kuvugwa erega na Williams nta kintu kimwe azabazaniye Barcelona none nimba winga yaciye ko Neymar Junior winga yaciye ko Ronaldinho Gaucho Nico Williams araza muri yanzire yo kuvuga ngo baje kudandaza nivyo aramakosa ariko aravugwa ko umugabo yitwa Deco ashobora kuba yarakoze muri transfer mu buryo bwo kutaganira na cyane nabegereye Nico Williams ariko rero esko no musiko president nawe amaze gutangura kuvuga ribaye irigira gatatu nimba ni henze twumva mu kanwa ka Laporta ibijyanye n'umugabo yitwa Nico Williams ariko nyuma yo kubivuga tukabona ko atantambwe bitera nivyo amakosa twayagereza Deco ariko none se uku kuvuga ko byifatiye mu minwe cyangwa se equipe byifatiye mu minwe akaba ari we irongoye uno mugabo yitwa Joan Laporta biduye icizere kingana gute ko dushobora kubona transfer yo kunda kuko maze kubivuga nibibi ubu niya fact cyangwa se niya factor ni giki cyotuma twizera amajambo umugabo yitwa Laporta yashikirije ko Nico agomba kuza muri bar donc kwafashe dossier cyangwa afashe ibintu mu minwe na president wa equipe gusa umuko vyari kuguma kwa directeur sportif umugabo yitwa Deco uno musi ni giki
co bitwemeza kuko abakunzi ba Barcelona baramaze kuronka zino nesta gute bino iyo wemere kwemerera umuntu ikintu niki promesse baramaze kuronka ino promesse ya president ariko bikagaragara basi no muri dossier bakarindira ko hariho icotera intambwe bakabura ahubwo ibintu bikadidimira mu gusumbaho uno musi rero uko kuvuga ko Deco barakoze amakosa anyway nivyo reka tuyamuteka umugabo witwa Deco ariko none ko president bamaze kugira avuga mugabo tukabona ko atanambwe bitera uno musi abafana ba Barcelona ni gikibo hagarara ko mu kwizera ya majambo ya Laporta ko afashe dossier mu mino ikintu kimwe navuga ngo abafana ba Barcelona canke abakunzi ba Barcelona aho bari bo kwizera uno munsi ibi ndavyita kwizera ibitangaza jewe kubona niko Williams yinjira muri Barcelona n'amajambo yavuzwe n'ivyo ibinyamakuru vyagiye birandika ko hasigaye ko Barcelona yemera clause liberatoire gusa ko biza kugenda gute na gute bakisanga bamusinyishije bikaba bigeze uno munsi niko Williams atanjira muri FC Barcelona simhaririye ko atokwinjira ariko kwinjira kwa niko muri Barcelona nzovyita nk'igitangaza kuko iyi dossier imaze kutuvugisha inshuro nyinshi uno munsi Laporta ya promise abantu yuko amafaranga yo kugura niko canke yo kugura umukinyi wari wese mwiza ahari noneho inyuma yo guprometa abantu ivyo amafaranga yifatiye dossier yifatiye mu ntoki nukurindira tukaraba niho tuzobonera ngo ni barukwege canke se barukwege eske yaje muri dossier ari seri amafaranga yemeye arabona hazova canke bimeze gute nico rero cyo kurindira tukaraba dossier niko Williams shobora kuzovugwa kugera na 30 août isaha 5:59 y'ijoro shobora kuzoiteramira ku munota 59 gusa tugire dusimbire ro promi dossier kabira kunze mugabo ni dossier yo kurindirwa si dossier yuko bakunze ba Barcelona bo kwijajara ngo babikuyemo Deco ngo vyafashe Yohana Laporta mu ntoki hoya ahubwo ni dossier yo kuvuga ngo iragenda gute inyuma yuko baba bagarutse muri dossier basa nuko bari bamaze kuba bayubika sino ivyo kuvuga ngo kubera yifatiwe mu ntoki na Laporta icikunda n'ubundi acabona dossier niko Williams ni dossier kiri compliqué kwa Barcelona reka dofata karorero kuko nariko ndavuga Madrid wo kubaza directeur sportif wawe ntawo tuzi ntawe uhari yiga ntawe ibi bintu kwa Real Madrid tuzokumva bakubwira ati directeur sportif wa Real ni Perez tuzokumva bakubwira ati Perez yarungitse Juni Calafat tuzokumva yarungitse Juni Calafat ngo genda uvugana naka ukumva Arda Güler hafi gusinyira Barcelona agahindukiza ivyumviro agasinyira Madrid iko vyagenze kuri ba Rodrigo Goes wa Vinicius n'abandi bagiye batandukanye uno muzi twagiye turumva Paris Saint-Germain na Ser Al-Khelaifi yidogera Florentino Perez gashobora kuba yarayaze mu buryo butemewe na Kylian Mbappe kugira ngo amukonvinke kuza kwa Madrid mugiye kwa Barcelona muzi Joan Laporta nka president mukuru afise ibimenyetso vy'uko ariyo transfer zimwe Deco aba yifuza ko zikunda na cyane cyane ko yatsanguye ari agent w'abakinyi bagiye batandukanye vyagaragaye ko kwa Barcelona hariyo transfer ziba abasosiyete babo batakonvense nako batajije kwa kora batanabihurije ko kuna musi uribuka meme no kintu cyo mumenyereza ejo bundi zavirukanwa vyaravugwa ko na Rafa Juste umupresident gira kabira ashobora guca sezera bivuze ngo ikintu cambere abantu bomenya kwa Barcelona haracyari yakajagari au niveau administration au niveau administration haracyari yo poste zifiswe n'abantu umwe wese akigwanira inyungu ziwe Deco numwe mu bagabo twagiye turavuga guhera muri mercato yo mwaka wese twavuga ati uyu akiri directeur sportif wa equipe ya FC Barcelona hari ibintu byinshi bizopfa bivanye n'uburyo twagiye turabona barafinya binjiye kugwanira ibibanza na ba Ousmane Dembele gusohoka kwa ba Ousmane Dembele yinjira y'abakinyi cyane cyane b'abanya Portugal n'abandi bagiye batandukanye bamwe bagiye barinjira simvuze ko binjijwe na Deco bose atacu bamariye Barcelona mugabo hari itandukano rikomeye cyane hagati y'abakinyi binjiye kuri Deco n'abakinyi binjiye kuri Matteo Alemani kandi ari we equipe yari isa n'iremvye cyane mu bijanye no kurondera uburyo kuri Matteo Alemani binjire mazikomeye ba convince benshi atsa buryo bafise no musi equipe iriko yisana sana equipe iriko iragenda yinziza abagiye batandukanye ku gafaranga ariko no musi waraba Deco transfer yumva ko ashaka kwiba iranyaruka gusumba izindi zose transfer bivuzwe ko Deco kuko Deco bimaze kugaragara ko uno munsi
hari uburyo nyine zino transfer yazifatiye mu minwe nyuma yuko raporo yamuhaye icyizere ati kora akazi yeah ariko bivanye na bino vyagiye biribonekeza n'ibindi bigiye bitandukanye. Uno munsi nariko ndasoma ivyo umwe mu ba legende bakera ba FC Barcelona yitwa Josep Maria Miguel yavugiye ku kinyamakuru Sports ariko aravuga cyane hagiraze directeur sportif wa Real Madrid Santiago Solari uzokumve Santiago ngo yatumwe kuganira na naka nibiba Santiago Solari iyo ni poste peut-être kwera ko equipe to bayidafise umuntu yo equipe yo poste mukabura byo byakora ni hafi ko tuza abandi ba directeur sportif ba decide nk'aba ba Luis Campos kwa za Paris Saint-Germain kwa za Paris Saint-Germain ba ninde uyu munya Brazil bavugiye muri Paris Saint-Germain Leonardo bara abantu ba decide même kuri avenir y'umukinyi canke muri ya equipe no ma equipe menshi udafise mu manager afata ijambo directeur sportif ni wari charger ni ibintu by'abinjana n'abasohoka. Rero uno mugabo w'umulegende wa kera wa FC Barcelona azwi ku izina rya Josep Maria Miguel yaje kuba agira icyo avuze kuyinjira rya Dani Olmo muri FC Barcelona ndetse no kurondera uwitwa Nico Williams. Mumvamo amajambo yavuze kugira ngo nce ndabihuza na kuno kwinjira mwino dossier kuwitwa Joan Laporte abantu bumve ko hoba icizere cyangwa atacizere cyobaho. Yagize ati Dani Olmo n'est pas mauvais. Ati Dani Olmo si mubi. C'est un bon joueur n'umukinyi mwiza. Il a une bonne technique. Atafise ubuhinga bwiza budasanzwe. De la qualité mais je pense que le prix est scandaleux. Ati mugabo nibaza ko igiciro ciwe giteye ubwoba. 60 millions d'euros parce que le Barça n'a pas tellement besoin ne l'a pas vraiment besoin à son poste. Ati miliyoni 60 mvuga ko ari nyinshi kwera yuko Barcelona itarikeneye uwitwa Dani Olmo kuri miliyoni 60 mwico kibanza zokinamo. Il y a plein de joueurs pour occuper cet espace. Tarabakinyi benshi ashobora mwico kibanza. Pour Olmo 60 millions d'euros c'est exagéré pour une signature qui n'est pas totalement décisive. Ati miliyoni 60 kuri Dani Olmo ni menshi kuri signature bigaragara ko itarikenewe cyane. Si Olmo ne joue pas, ati mu gihe Olmo adakinye quelqu'un d'autre le fera et rien ne se passera. Ati Dani Olmo adakinye uwundi azohakina ati kandi nta kizofa kwera ko atakinye. Aha yari karasigura igituma Barcelona yo bitanze miliyoni 60 mu buryo budakenewe kuri Dani Olmo. Sivyo? Acagaruka ku kintu cyaniko naravuga ati Barcelona a besoin d'un buteur. Chelsea Barcelona ikeneye umukinnyi atsinda. Et Nico Williams n'aurait pas. Sumubiteri. Izo ni kazi ibiri kuri ku byavuzwe n'uwitwa Josep Maria Miguel legende wa kera wa FC Barcelona. Niyo ncagaruka ngacamuga ati mbega ukwifatira mu minwe bino bintu ku ruhande rwa Joan Laporta biratuma ino dossier yo kunda canke itokunda. Ariko ikintu ca mbere abantu banze mutahure natanze akaro muri equipe ya Real Madrid. Uno muzi umugabo bitsa Florentino Perez ashaka kuzana umukinyi umenyereza adashaka muri staff batabona ivyiwe mugabo we financier bakabona tuno umukinyi arafise kinazi nziza Madrid akadesida nk'umugabo yitwa yuko ayoboye ijyanze nkuru ya Madrid. Uno muzi aba legende ashaka ko batabona impamvu Dani Olmo yinjiye, aba legende ashaka ko batabona impamvu Nico Williams ashobora kwinjira, akaba ari nako na Deco abibona, akaba ari nako Afrika abibona. Mugabo bita Joan Laporte akavuga ati uyakinjira amafaranga acatangura kuboneka. Numwe cyangwa se ni zimwe muri projet na presence abafatanya bikorwa nka Nike n'abandi mu buryo bujanye no kwinjiza agafaranga muri equipe FC Barcelona. Est-ce que no musi ko tuzi Deco ari kumwe na Afrika wa visa projet iri sportif cyangwa se ba visa tapis vert cyane gusumba ikindi cyose biroroshe ko bari butahure vision cyangwa se ivyo uno mugabo witwa Laporte ashobora kuba represent abafatanya bikorwa. Nagiye twigeze kwicara abakunzi ba Real Madrid n'abandi bagiye batandukanye bakavuga ati Mbappe nakenewe Madrid. Ariko no musi tout le monde est d'accord bakavuga ati Mbappe yaje. Yanaduwe mukiye. Atamaze kudomugira inshuro zibiri Mbappe nitukimushaka. Kandi abantu bakabona ko Mbappe nimba yinji. Hari ujya kiri kibanza kimwe na Vinicius ariko akabwira umenyereza ati menye ukuntu uzokinisha Mbappe na Vinicius. Ariko mu buryo buri financier za projet aba socios ndetse na Florentino Perez bafise mu mapuro
zizoba realize Florentino Perez avyifatiye mu minwe. Ni naco kintu nuno munsi za projet rero rapport afise mu minwe. Ashobora kuba yarabwiye Deco ati genda ukora ibi n'ibi akanga kubikora cyangwa akabikora kutariko bikikwega bivanye nuko ashobora kuba adatahura ico rapport ashobora kuba ariko presenta abasosiyos biwe cyangwa abafatanya bikorwa bigira ngo equipe yinjiza agafaranga. Hagezaho no munsi wa rapport anavuga ati sero moma nimba barejande mutabitahura, nimba wewe Deco utabitahura kesa swa kwera yuko mukinya atari muri management yawe cyangwa se kwera yuko umumenyereza yavuze ko atamubona n'ibindi bigiye bitandukanye canke ivyo byose ku ruhande, ndabona ico nkeneye muri Nico Williams reka nifatira ibintu mu minwe. Ikizana icizere ca mbere niki natangwe ndabivuga, ntage na kimwe Deco yigeze atangaza ati twa propose ibi Nico comme contre. Ntage na kimwe yigeze avuga ati agent wiwe yambwiye ko Nico akeneye ibintu vyose byagumye bivuga ati Nico ntacaratangaza, Nico atangaze mwamusavye iki, mwamupropose iki. Ko tubona kuri Daniel mu bagiye direct ati contrat de 6 ans muri equipe FC Barcelona bisigaye we twemereye ko uzoza twivuganire na Arabirabzi. Arabirabzi kadero jitama offer ntaco ariko bakaguma baza kwera ko inyisho mukinya bamaze kuyironka. No musi nayivuze Sports yavuze ko Barcelona yamaze kubivuga ati contrat y'imyaka 5 miliyoni 12 ku mwaka nk'umushara biri tayari. Ubu rero ni wagezaho tuvuga ati reka rero turindire yanyisho niba Barcelona yiteze kuri Nico Williams. Ikibazo no muzo nako Nico Williams novuga ngo habayemo ibikorwa biri force byo kugira ngo aze gutangaza ry'amajambo muri Atletico Bilbao yuko yemeye kugumana nayo. Mugabo no munsi basi bakinyurukina mu bucagucagu bwakeye bakina na Aston Villa. Aston Villa batsinda ibitsindo 3-2. Umwana ntiyari mu kibuga, ntiyari no ku gatebe kabasubirira abandi. Nukuvuga ngo muri we aracari mwa maduta aracafise navuga ngo ikibazo cyo kuvuga ngo ndaja kwa Barcelona ndagumana n'umuryango Bilbao biragenda gute. Rero Barcelona no munsi amafaranga yabonetse, hamaze kuboneka amafaranga baragupropose contrat, baragupropose umushahara, bararindiriye yuko igisigaye wewe uza kuvuga ngo suis d'accord kwiyunga na Barcelona canke ndi prêt kubandanya na Atletico Club de Bilbao. Ibi byose rero navuga ngo dossier ya Nico Williams muri FC Barcelona no munsi isigaye ahantu hamwe tukabona yakunze canke yanse. Isigaye mu kanwa k'uyu musore ubwiwe akavuga ati jewe je décide kuja kwa Barcelona même si mu basket baduhaye indaro ndagiye gukorera amafaranga nje muri equipe nkuru izomfasha gushika ku bikombe plus kuko Bilbao yobimfasha. Ati canke ariko ico cizere cyo haba dufatiye ubwo twamubonye cyanagaragaye ko rikari mu bantu bakuri bumva cyane umujyango yumva cyane abamwegereye bigaragara ko bigoye kuya nk'ico umujyango umusaba. Tube dusanisha nivyo siko turabivuga ariko turubagira ko n'ubundi birafungiye ahantu. Nimba no munsi abantu baravyuka ko tugeze kubabwira tuti affaire ya Olmo irafise gukunda cyane gusumbya Nico Williams. Bivanye nuko no munsi Olmo nawe hari fact yashiramwo zemerera Barcelona kimugura. Iyo fact niyo kwemera Barcelona, niyo kugomba nawe kuja muri Barcelona. Ariko iyo fact twarabuze ku mugabo witwa Nico Williams nayo gushika muri kano kanya ibaza umukinyi gushika muri kano kanya uri kurondogana equipe nka Barcelona, kuko ivyo tuvuga vyose Barcelona togira amafaranga yo yabura Barcelona yo bi 15 nta hwaniro riri hagati ya Barcelona igomba igwamagare urinde ukimara kumva izina kare Barcelona igwamagaye uragomba gusanta ikintu, uragomba kumva ikintu. Ariko rero ivyo kwa Nico Meshers ami en gushika muri kano kanya turabona na rero makanya yanje runda aguma ikintu kimwe gihari uno munsi mu miryango tuvamo twese iratandukanye. Hari abato twavuye mu miryango ikenye, hari abato twavuye mu miryango itunze, hari abato twavuye mu miryango ibayabaye. Rero jewe wo mu muryango ukenye na wewe wo mu muryango wifashe na hazade wo mu muryango utunze ugasanga iyo miryango irabanira igingwe, donc sukurabana igingwe kundi mugabo hari ukuntu umuryango w'iwacu avuga ati twebwe turi decide ntidutakaza karanga k'umuryango siko. Hakaba
umuryango wo kwaza dutunze bakambwira ati rero Jarandri wewe turavye ukuntu ukora ivyo akazi kiwawe ingene ugashoboye vayo hiyi wanyu uze tuguha akazi wacu tuzoguha amafaranga angana gutya tuguhe kontra ingana gutya wa muryango wanje ukenye ukacunja mu matwi ukambwira ati mze wibuke ko hano turi twaje nk'impunzi baduhaye uburaro baduhura muko baranadutunze ugomba guha agaciro ivyo badukoreye ivyo ndabitahura muganga kubitira kuki kazoza kiwanje no musi nta muntu agomba ko aha nicaye no musi nzo mu mwaka uzacaye mu myaka 2 imbere nzoba ndi ngaha ngomba kuba ndi hejuru ya hari hano ntawe ukora yipfuza gusubira inyuma mugabo umwe wese akora yipfuza gutera imbere rero no musi niko Williams ari muri Atletico Club de Bilbao Barcelona imaze kuzikamurondera abo muryango kazuka avuga ati wewe niko ibuka ibi nibi vyagenze uko ego ivyo uravyumva mugabo tutangura kwimva ati qu'est-ce que fais kugira ngo umuryango wiwanje tuve muri kano kangaratete twisange natwe novuga ngo dusigaye turi mu miryango yifashe ataho wotinya kuja kuba ni Madrid twobaye utegerezwa gufata riske z'abantu b'abagabo rero niko Williams akwiye kuvavanura no kuvuga ngo umuryango wamhanuye ibi nimba umuryango wambuhanuye ibi burya niko Williams umupira we uri kuza mu mupira wa kisasa wa professionnel ugezweho uno munsi niko Williams ari mu mupira ukeneye gufatwa mu mugongo kugira ngo uzugera umushikanye bien sûr unashikanye n'umuryango wiwe kuko kuguma muri Atletico Bilbao kiri umupira nk'uwa niko Williams nta kintu na kimwe bizomufasha Bilbao ntararigizotwara Buryo nta Champions League izotwara, Buryo nta Europa League izotwara. Ariko imwe akabarekera kandi finale irabera ya San Mamés. Kiri no mu vyatumye no musobaga bati niko nico kintu no ngo Buryo uragomba gusohoka muri Buryo no munsi. Turi muri Europa League nitwereka no kuyikina finale zobera hani wacu. Dusama ngogera muri finale kandi ibereye San Mamés. Ibaze twatuma ducukugura equipe twakeranye mugabo niyo tuvana hano. Ibaze naho vyanditse ko bazogera muri finale. Navyanditse ko bazogera muri finale. Ibaze uzoja muri Europa muri Europa League yajemwo equipe nka za Namusa na Chelsea kikina Conference League yajemwa nka za Roma yajemwa nka za Man U Manchester United zirabaziya ongeramo kuno musi nizova muri Ligue des Champions equipe nka za Tottenham izibiza gatatu muri Ligue des Champions mu matsinda nizibaza gatatu mu mapure ashobora kuvamo mu mapure ya Ligue des Champions equipe ikomeye ikisenga muri Europa League ushobora kubona havuyemo equipe nka Paris Saint-Germain ushobora kubona havuyemo equipe nka Atletico Madrid ikaza muri Europa League Messi Barcelona ntari kireke ukabona nka Barcelona igarutse muri Europa League wowe Bilbao muzohurirayo yagiki rero no munsi ndiko ndakubwira ngo ivyo Bilbao iprometa niko donc si ivyo mu prometa aho bwira mwibutsa kambwa ati mze ibuka ibi badukoreye ibi baduhaye ibi mugabo ugomba kuraba ese ubuzima bwanje buriko bunganisha hehe niko Williams rero agomba kuvavanura n'ivyo no kwitwa ma illusion y'umuryango akavuga ati jewe Jomangaje kwiyungana FC Barcelona ntitaye ku mafaranga bazompemba ahubwo ntitaye ku kungene bazo branding izina ry'uwanje Laporta muri usangi nawe yabivuze gwera ku munsi wahijya yejo avuga ati nivyo niko ashobora kuba yatanze message ko agiye guma kwa Bilbao mugabo mwibuke kwiye Mercati zuga kwa genekezo ya 30 ukwezi kumunani misi 22 tu peut changer d'un moment à l'autre cyose cyo guhinduka umwanya wari wose unamusi kubyifatira mu minwe nico tunavuze ati peut-être abantu bashobora badatahura Laporta cyane mugabo Laporta ni watahura equipe ya Nyanga equipe physique equipe ikirasinyana na bande ikirinzi zangaye bimeze gute muri La Liga n'ibindi bigiye bitandukanye malgré ko buri gisata cyo gifisa bakijejwe mugabo izo raporo azironka yari nza yifatira ibintu mu minwe c'est le moment yo kugerageza niki kintu cyo muno munsi Barcelona convaincre niko kuza kw'ibyavuzwe byose ngo niko akunda Barcelona byagumye mu majambo mwa presence iki niko kugira ngo mu musotore reka ndavyite ariko mugabo wibukiye ko kwa Paris Saint-Germain bamurondera baramupromese kumuhemba umushahara double y'umushahara Barcelona yomuha kandi no munsi niko Williams arabwiye ati je kwa Paris noza kandi no munsi nyamakuru byose byaranditse ko niko yataye umugongo offre z'iyindi migwi none kwa Barcelona hari offre yataye umugongo irahari yarayibonye nubwo ngo no munsi rapport icazanye suko inziza niko Williams ku nguvu mugabo aragomba kwanza ronka iyo fact eske niko ni wadashaka kuza canke yaremewe n'umuryango canke bimeze gute cyo cyo mumva uno munsi ibinazi karazana birafatika contrat de 5 plus umushahara wa miliyoni 12 turarinda ico nikavuga swate ni wi canke no kazoze kiwe gasigaye mu kanwiwe
bivuze ngo vya bindi abantu bagiye baravuga ngo niko ngo naragira atangaza ikatacu wamuhaye urabwira ati ndagukwita agafaranga ni yego canke ni oya none ndagwinyisha tsacu urampropose twavuganye iki canke wowe uri capable yo kumiki sivyo parce que namusi Barcelona nibo baza ati bujya twinjije niko twamuhemba kuno kuravye financial fair play kugira ngo ntidufate vangu namusi nimba bagwe ati turi capable yo gwa niko Williams miliyoni yo kumusije imyaka 5 tukamuhemba 12 ku mwaka ivyo seke bacasubira mu bitaba karabatu amategeko ya financial fair play avuga iki tugaha umukinyi no kontra nibi bivaye nabo twasoye nabo twinjije ayo tuzinziza nako ayo tuzokoresha azoba dasumba ayo twinjije nibizo fair play finance isubira kudukorako iyi kontra ndabona atari mu kuya iyo kontra rero uno musi yavyagiye habona igare ko jere uno musi nditeze inyishu ya niko itandukanye na bimwe hagati niko ntacaravuga kuri kazoza kiyo none musi niko avuga kazova muri Barcelona tazi ivyo Barcelona iri capable yo kumuha vuga uno musi nawe arafise rero kugira icyo asabye avuga ati noza kwa Barcelona ariko ino kontra ino myaka swati ni myinshi canke ni mike swati ndasinya 5 mu mafaranga ukuntu kucanke umushara wanje uzogendera varia ukuntu mugabo niko yuririra kuco Barcelona izobimuhaye no musi Barcelona nayo ya propose cibona iri capable yo gutanga nkuko navuga ngo ugiye navuga ngo kugura ikintu mu isoko hakubwira ati iki kintu giciro niki mugabo yinjira nayo ukacumenya ati eske je ndi capable yo kuriha no mafaranga kugira ngo ikintu ndacibikeko canke ndi capable no kudiringa nimba bidakunda ko ayo mafaranga vyokunda reka mvugana nabo numve ko bangabaniriza canke tuvugana uburyo nzogenda ndayatanga ya mahera nimba ari umuntu muzinanye none musi nibaza ko nico cizere conyene mbona umugabo yitwa Laporta ashobora kuba yongereje muri no dossier kugira ngo abantu batangure kwizera ko peut-être ni nzira yo guheza ino dossier yo kwishaka kadobo ikava mu nzira tuguhibi uravyemera navyo wemera utavyemeye birakunda ko tunegosia bidakunze swate turaronse igishu ya nyuma c'est fini niko azoza canke nazoza niyo nzira je ndabibonamo ni nzira Laporta ashaka ku ino dossier iva mu nzira nyuma y'ivya Dani Olmo vyo vyaciyemo arashaka ko rivyaniko swate iba ego canke oya nubwo bamwe peut-être ntazi urande babagaze ko arukubwira ati bigaragara ko niko ashobora kwemera handi akagira ati bigaragara ko ashobora kwanka jusqu'à maintenant je byose ndabiya 50 mugabo je nemera ko uno mugabo yitwa Yohana Laporte yabaye umuntu w'umugabo yinjiye muri dossier akayinjamo kinyamupira uburyo transfer zikogwa akazana ikintu gifatika kugira ngo aronke inyishu mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo bunyaruka atarinze gusubira guta umwanya kugira ngo nimba bikunda aba ya plan B mugihe bamubuze ico plan B bikunde zibeho umwanya ugiyari wa Mercato nuko rero byifashe kuri dossier y'umugabo yitwa Nico Williams Junior kurekeza muri equipe ya FC Barcelona nibaza ko atatu tutagarutse ko nibaza ko ari na dossier à suivre nabonye batangwe kwitazira mu ma episode irakomeza tuvugisha nta kundi ndabona bagiye batandukanye bagiye baragira ico batereye nuko witwa Artemos narinzi gwiciza ngo nuko ngarukiye ngo yakifatiyemo umufungo ukaba hari ngo vyanse ngo tuzogurira indi sasu witwa Serge Girimana ngo sinzi impamvu mwebwe mupinga ivyo Barcelona yavuze ubwa mbere mwavuga ko Olmo atazoza muri Barcelona kubera uburyo ngo na mahera boronka none ubu muracapinga Barcelona no kuri ambara umwambaro ngo bamenyesha makuru ko nibaza ko wasuye no mu biganiro twagiye turakora kumviriza ivyo twagiye turavuga kumviriza uburyo dossier yagiye irabatrete n'ubu nibaza kata wavuze ko Barcelona amafaranga ifise Laporte wonyene yavyivugiye garuka ku kiganiro twakoze umunsi yerekanwa Hansi Flick abafana ba Barcelona bariyare bararakara cyane bararakara cyane abanyamupira iyo uriko uravuga ibintu abafana bararakara bo bagomba kuvyumva uko bashaka nuko rero kuri dossier mugabo yitwa Nico ndabona bitwa ba Political Barcelona aho yagize aterera ngo mwene wacu ngo Barcelona ngo hari abantu badatahura ngo Barcelona si kuvuga ngo nta mahera ifise no kuko bari kubaka stade ya 3 billion ahubwo nuko ayo yinjije yarushwa nayo bashoboye kwinjiza nibaza ko arivyo twasiguye yeah. iyo tuvuze fair play financier ni itegeko
Yeah. kandi ibi n'ivyamyeho bije nitegeko rikubuza mu gihe winjije yasumbwa nayo wakoresheje kudepansa utinjije izi projet zo kubaka stade n'ibindi ni projet ushobora gusaba ingurane ahantu kanaka ukagira n'amasezerano na of banki course cyangwa n'igicamwe kanaka ego n'umusore na Madrid no muri Santiago Bernabeu Nabo bafise amadeni. hari uburyo abastari batigeze binjira mu buryo bwihuse muri equipe kuko equipe wasanga ifise amadeni n'ikintu kandi c'amadeni nibaza ko equipe itagira de ama equipe menshi arafise amadeni Inter do Mirejo bundi ntiyavuye mu maboko ya Steven Zang ikaja mu maboko kuba amadeni yabayihaye amadeni bivuze ngo namwe bidashoboka abantu batandukanye tuvuze equipe ko atamahera ifise nuko itabiri kirakora ibikeneye amahera muri uwo mwanya no kuvuga ngo nimba je ninje miliyoni 30 hakaba ari transfer ngomba gukora miliyoni 50 ngomba guhiga ubundi buryo ngomba kwinjiza amwe yandi kugira ngo ayo mafaranga kwire hama ni permette gukora iyo transfer kuko ukayikora vyitwa bigaca vyitwa yuko usoye miliyoni 60 winjije 50 ibihano ngaho bica bigufata direct rero Barcelona iyo tuvuze ngo nta mafaranga ifise nuko uravye ibikorwa bifuza kurealiza amafaranga vyotwara nayo binjije ayo vyotwara yarakiri menshi gusumba ayo binjije Prince yo esheke bagiye baragwamo mwiyo myaka yose kuri ba Jose Maria Bartomeu nivyo twagiye turasigurira abantu uno musuguba ko Madrid atamadeni ifise ngo Madrid aguye ati twinjijaye no musi twogura umukinnyi wa miliyoni 200 kuko yarinjiye mugabo yinjiye kandi banafise ideni ariko kandi mwibuka habari n'amakontra yigiye amayo madeni azorihwa n'ubujya azogenda arihwamo harabo mugena musenya amakontra ukavuga ati nimba sinye na Nike ikamaya nkamfitani ideni na naka muri process yo kugenda ndamuri ndamuri huko Pascal ni kontra ndagwaye miliyoni 100 chaque uzoma miliyoni 200 uzoyare mu myaka 5 icyo mukavyemeranya ndagwaye miliyoni 500 uzondiha aya nayo bibeze kunuko nuko nukuvuga ngo ni kinyuranyo kiri hagati ya depensa nayo winziza nico fair play financier yaje novuga ngo kubikorera abantu ashobora kumva tuvuga ngo Barcelona irakenye canke nta mafaranga ifise ukibaza ngo twanga Barcelona kibaza ngo ducinyiza Barcelona oya ibi nejo canke jejo birashikira Madrid tubivuge ibi byarashikiye Chelsea imara igitaro kirita no musi shaka kubashikira tuzobivuga bishobora gushikira Manchester bishobora City none Chelsea no musi nikira kugwa nikoragura abafra abakinyo miliyoni 135 ariko no musi bakubwira ko fair play shaka kubafata aho nitwaza nazobwira ko Chelsea Kenya ta mafaranga ifise mugabo arabazoza ati ikenye gute kiguze Kaisedo ikenye gute kirikiragura ba Omorodion nabandi bagiye batanuka ikenye gute kirikiragura bakinya miliyoni 180 bivuze ngo izi ni processes ziba ziri ndani muri equipe y'ubujya amafaranga yinjiye n'ayasose ubujya amafaranga ariko aragenda akoreshwa na process zo kugenda bari amadeni n'abinjira n'abasohoka muri rusange hano nta kuvuga ngo Barcelona ngo na mahera ifise kuko ino niyo institution ikomeye ibifisa bigomba kugura ibiri capable yo gutereka miliyoni ishatse zose ku isoko mugabo itegeko rihari ryitwa fair play finance cyangwa se financial fair play ribuza imigwi rino barishizeho muri UEFA nyuma yo kubona ko imigwi ishobora kugwa mu ideni ishobora kumara imyaka 10-15 equipe itaragisha ahubwo amadeni akaguma yiyongera ku mwaka ku mwaka ati ndi Madrid ngene Mbappe ejo agacavu kundi mustari nawe ugacumugura ejo akavuga undi mustari nawe ukamugura ugaca ukoresha yasumba yo winjije utitaye kuri meforme canke ku buryo ikigega cawe kishobora kuba kitagiye kirabomboka muri iyo myaka ivyo rero firavuga ati imigwi dushobora kuzohomba cyane tukisanga financial yanatanguye abanyabitoro bashitse turashobora kuzohomba umunyabitoro ntiyatiza ngo umukinnyi miliyoni 300 niho bazanye kajagari kandi abantu bategerezwa gutandukanya amafaranga ya equipe na ya president wa equipe kuko bino ibintu bibiri bitandukanye Roman Abramovich ku giti ciwe aratunze mugari ivyo Chelsea yari itunze Perez uno munsi hari ivyo Madrid itunze hari n'ivyo Perez atunze ariko hari n'ivya Perez kandi ivyo bintu nibiba komble ntibijana nibija hamwe nibiba kombi nibafata ivya Perez ngo biharure mu vya Madrid nibafata n'ivya Madrid ngo biharure mu vya Perez equipe bitandukanye equipe itunziki ishoboye gukora iki yavuga ngo Perez atunziki ashoboye gukora iki uno munsi Todd Boehly yaraje muri Chelsea mugabo hari amategeko agenga Chelsea hari n'amategeko agenga Todd Boehly ubwiwe naco gitubona uvuga ngo bino tso turiko tugenda tubisigura muri buno buryo kugira ngo abantu babitahura ivya financial fair play so kuva gukorokeramwe ngo kwera mfisa amahera ncangura uko nshatse so kuva gukorokeramwe ngo kwera twayaronse tuya dépense uko dushatse oya hariho na politique y'ubujya amahera ya equipe ategezwa gukoreshwa bivanye n'ibi equipe baye nuko rero kuri Barcelona reka tuhagume mugabo niturasoka ko amakuru karavugwa muri iriya nzuni menshi uno musi byahabaye bishoboka ko umugabo witwa Flick n'icegera ciwe bandikwa baba enregistré muri La Liga baba enregistré
cyangwa se bandikwa mu ishami ry'umupira w'amaguru muri Espagne ndetse no muri no championnat ya La Liga EA Sport. Wibaze kuva ya agugwa ntiyari bwigeragira iki, ntiyari bwigere yandikwa nk'umumenyereza mukuru w'ikipe FC Barcelona nubwo yari yatanguye akazi. Erega hano ni naho binaca bigaruka. Hari n'abakinyi bagiye baratinya cyangwa hari n'abantu bagiye baratinya kwinjira kwa Barcelona bavuga ati tezo kungarantisa ko condition urimo zinyemerera ko La Liga izonyarujisa. Parce que n'amusere hormone yinjiye. Hano babanje kumugarantisa parce que ibaze no munsi kuba financial fair play yo gufata ukinzo mukinyi nka Dani Olmo champion igatangura atarabarujisa. Nubwo rimwe na rimwe bigenda bivugwa ko Javier Tebas ashobora kuba ari uburyo ajyamira Barcelona cyane. Ariko ibaze equipe ya registra nako muri La Liga bemera kwa registra mukinyi ryari nuko condition ziba zivyemera. Rero no munsi novuga ngo ni process baba barimo urumva Madide yaguze bakavuga ati Mbappe yaciye abarujisa. Nuko re condition barimo zibemerera ko financial fair play ba presenta projet yabo cyangwa se ba presenta rapport muri La Liga bakavuga ati bivanye nibi ariko nibaza ko guhera bemerewe kumwita umukinyi wa Madrid. Nibaza ko guhera ubu kwa Barcelona ikintu kijanye no kwa registra abakinyi kigiye kuva mu nzira kuko ica fair play financier bamaze ko bagikemura. Ariko mugabo no munsi biranababaje umwanya umwe biranatwengeje kumva institution nka FC Barcelona bashobora kuzana umukinyi canke umumenyereza. Erega no munsi Roque ari enregistré kubera ko Pablo Gavi yari yagize imvune. Aje mu registra mu kibanza caroyemo Gavi. Ari mu mwaka weze muri no saison ari enregistré. Ariko no mwaka Roque ntari enregistré. Muri no saison baramaze kwa enregistré po ku Barca. Bamaze kwa enregistré ku Barca na kagasore kambara 16. Lopez. Nukuvuga ngo iyo maze kuba wumva equipe ishobora kugura umumenyereza nka Hans Flick agashika ntabe enregistré akaza kuba enregistré ahamaze ukwezi kurenga canke hafi abiri. Ni hafi abiri kuko arakwiza ukwezi ku munsi wa gatandatu amenye atangwa imirimo kumenyereza Barcelona kuko yatengerekerezo ga 10 ukwezi kwindwi kumenyereza equipe ya Barcelona. Yatangwa imirimo yiwe igerekerezo ga 10 ukwezi kwindwi hafi ukwezi kurakwiye kandi yaramaze indwi zirenga 2 cyangwa 3. Yaratangaje umumenyereza mukuru wa Barcelona ariko byakunze no musirero ko yandika akaba yanditswe ni ariko muri cegera ciwe sigura ngo nabandi bo muri staff technique bashobora no kuba batarabarujise. Abantu reka nsore ndabazanira staff ya Barcelona irega imbere yuko champion itangura baragenda barusha bagiye batandukanye. Ibaze nk'ubu kwa registra umuntu yamaze kugira nka repeat de Liga Macroze dufata karuriro ugaca umwarogistra imbere y'umuntu ubona azogufasha atarabarujise kandi ameze neza. Mwagiye murabona ibibazo bya registre bamwibuke Gavi kakabarojistre kakava ku numero 30 kakaza kuri 6 arojise mikaba expire kagasubira kwambara numero ukumva ngo muri Liga zambara 30 ngo muri Champions League zambara 6 nibi ababa yarojistre no witwa Hans Flick no witwa Marcus Sorge ofisi vyegera bigera kuri 3 mugabo Toni Tapalovic na Heiko Westerman ntibaba yarojistre kuvuga ngo staff yose abamaze kuba yarojistre n'ubundi hari abatarabarojistre no kuvuga ngo staff bagera kuri ko ari benshi. Hari witwa Sorge umumenyereza wicegera cambere wicegera cyo cambere, hari witwa Tapalovic wicegera ca kabiri, hari witwa Westerman wicegera ca gatatu, hari witwa Jose de la Fuente umumenyereza w'abanyegori, hari witwa Rafa Maldonado préparateur physique, ari kumwe n'uwitwa Pepe Conde préparateur physique, hari Thiago Alcantara assistant technique, hari witwa Julio Tus entraîneur novuga ngo entraîneur athlétique, hari German Fernandez entraîneur athlétique nawe, hari uwo bita John Alvarez entraîneur de réhabilitation, hari witwa Chechou Perez entraîneur de réhabilitation. Ni babiri kuri poste wanashaka akajamwe na batatu muri Barcelona ngo hamaze kuma enregistrer Flick nicegera ciwe gikuru cambere abandi bose n'ubundi ntibarabarojistre witwa Sorge abandi bose nta numwe arabarojistre nuko muri Barcelona bibaze nko kuma kwezi mbere ko saison 2023-2024 itangura Barcelona yageze genekerezo rya 10 kwezi kw'indwi 2023 imaze kwa registre abakinyi 13 bonyene kumwa kwezi. Bivuze ngo nuno munsi aracari kare Liga niratangura mugabo kandi ibice no kwa registre abakinyi ni progressive bose barashobora kuba enregistrer selon les conditions mugabo no munsi nka president canke nka equipe ya Barcelona
eske wihutire kwa registre umukinyi ubona ko ashobora gusohoka cyangwa ashobora kutazokoreshwa mu gihe ari wundi akomeye bivuze ngo muno munsi dufata akarorero sivyo ya biragoye ko wiruka cyane mu ijanye nuko nka Ferran Torres aba registre imbere ya Daniel ikivuze ko Torres atazoba registre mugabo uno munsi wari president akabwira ati genda ubwire ibijanye na registre turabona ko turonse ikibanza kimwe cyangwa ibibanza bibiri Daniel umuntu arabaregistre ndetse n'umugabo bita Torres narabaregistre wibaza utangura kwa registre umugabo yitwa Torres imbere ya Ormo Torres imbere ya Ormo biragoye rero nuno munsi ni izo processes zigenda ziraba hari abakinyi bivanye na condition Barcelona yarimwo nawe yaravuga ati byose twumvikanye ariko garantise eske birakunda ko utanga raporo nkasanga muri capable yo kunyaregistra muri La Liga kugira ngo sinzoshike sange ntokina nagwaye ntavunitse nagize sange ntokina kubera ko umwana niwe kunyaregistra bino navyo birazamwo rero nibaza ko uramutse kubwiriza Dani Olmo yemera kuza muri Barcelona baramugarantira icyo kintu naco Randira ariko aravuga nimba umaze kugaruka kuri regle ya 1/1 nukuri kuragenda uri amadeni nukuri kuragaruka muri condition normale zikwemerera kwigiye cyose utanze raporo muri La Liga yo kuba wifuza kwinjiza naka canke naka yandi baca baraba ati ica amategeko avuga turavye ibi nibi okay type enregistré umukinyi kanaka nta kibazo La Liga ikacigwa faveur ya nibaza ko nuko rero cyane yaratuzaniye wabonye ya staff wari ni equipe yose umwe babiri batatu bane batanu batandatu ndwi munani 9 10 haraburamo Donasmento nako ni 10 ni 10 aho haraburamo Thiago Alcantara yaje mu nyuma Los Hombres do Hans Frike Ebaza nk'umuntu atari kuri YouTube yacu kana gafoto kabana amenyereza Barcelona karamuciye staff ya Barca hano kandi ntabwo rongeramo umugabo yitwa nde Alcantara Thiago Alcantara Donasmento staff y'abantu 10 ikipe yahagurutse mw'abana niyo staff y'abantu 10 aho ngemo Thiago baca bakwira 10 noneho umukinyi wo wese baramuhereza umumenyereza wiwe none agira ze barakwira 11 umugabo avuye kwa Sampdoria umukinyi wese baramuhereza umumenyereza wiwe ati wowe n'umumenyereza wawe akumenyereze nuko ariko muri ko muri Barcelona nyene Roque Vital aracari intare canke ni intare yahongotse amwe intare twarayibonye mze kwa Barcelona Hazard numvise match yashushe umwana akoze kwibara kumva ngo ni ya ntare Roque aracari intare oya ubu nakabuguru k'intare